byumvikana ko abarundi n'abaturiye akarere bose amakuru akurikirana n'itaba ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ni inkuru twakomeje gukurikirana kuva ku munsi w'ejo ariko turasobanukirwa neza uko byifashe twatwishakisha ko tumenye amakuru y'imvaho uko ateye ariko reka nze mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwire uko ijwi rya Amerika ryakomeje gukurikirana iyi nkuru kuva ku munsi w'ejo. Diane, mikrofone yawe. Amakuru y'urupfu rwa perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza apfuye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Ijwi rya Amerika ryamenye ejo kuwa mbere nko mu masaa 12 z'umugoroba ku masaha y'Uburundi. Ariko nubwo twari dufise ivyemezo vyose tubanza kubangira imbere kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona ibicije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje no nkuru igira iti turi n'umubabaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu rutunguranye rwa perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru natwe turashoboye vy'Ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yaje ko perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Iryo tangazo ribandanya rigira riti ku muhingamo ku munsi wa gatandatu ni kuvuga igenekerezo rya gatandatu yari yamye kurorera umukino w'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi. Niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'Ikarusi mu ijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abari bamukikuje. Ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko vyahavuye biba ivy'umutima hama ahava yitaba Imana mu gatondo ko kuwa mbere. Muri iryo tangazo leta yahojeje abarundi ivuga ko azibuka nk'intwari yongera ishinga ikigandaro c'imisi indwi guhera uno munsi. Hagati aho leta itangaje ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza ahitanywe n'ingwara y'umutima crise cardiaque mu gihe abashize amakuru ahabona ubwa mbere bo bavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55. Kuva tukimenya ivya runo rupfu ejo kuwa mbere twabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa perezida Nkurunziza ariwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako aduhakanira amakuru y'uburwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza uno munsi umuhanuzi wiwe Wirinyamitwe hama mu butumwa yarungikiye tuvugana kuri message agira ati rindira gato leta yasohora mu kanya itangazo rizarivanaho ibihuha vyose bihari. Iryo tangazo ryahavuye risohoka ko tuvuga n'umwe bashinga amateka batwemereye ivyano makuru avuga ko ejo ibikorwa mu nama nshinga amateka vyahagaze. Uno munsi abamwe amateka bakaba basubijwe inyuma ibikorwa bitabaye ariko tabwiye impamvu gituma basubijwe inyuma. Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana mu gihe bivugwa ko umutambanyi wiwe Denise Bucumi akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Ndagushimiye Diane nawe kubyo dusonduye kubijyanye n'amakuru twatangiye kumenya ku munsi w'ejo kuwa mbere by'uko perezida Nkurunziza watabarutse yaba arwariye mu bitaro by'Ikarusi. Mugenzi wacu Edwin amaze kuvugana mu kanya n'uwahoze ari visi perezida w'u Burundi ku butegetsi bwa perezida Nkurunziza ni Gervais Rufyikiri nawe wahunze Uburundi mu myaka yashize kubera ibibazo bya politiki y'Uburundi. Edi na Gervais Rufyikiri ni korone yayo. Kuri telefone ndi kumwe na bwana Gervais Rufyikiri, uyu yigeze kuba vice perezida wa kabiri ku butegetsi bwa perezida Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bwana Rufyikiri aratubwira uko yakiriye urupfu rw'uwo bakoranye perezida Nkurunziza. Urupfu ni ikintu kibabaje umuntu ataravye uwo rushiye, numubaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icari, nuvuga yuko n'urupfu rurimwo icigwa c'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu. Bwana Rufyikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange, hari ibyo mutaje kumvikana, ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute? Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu c'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera c'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu c'u Burundi, hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara
umuntu agereranije ibihe twarimwo kuva mu mwaka w'2005 n'umwaka w'2015 byari ibihe biteye imbere cyane ugereranije n'ibihe ubundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe niniya. Ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo ca gatatu, mugabo ibyo nzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka w'2005 nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemwo, ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata byose. Nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntibyaba bivuye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurevye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunganya igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe muri biranga intwaro. Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe? Ikintu cya mbere nifuza ubu ni uko Burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemwo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara, murabona haba amarira menshi. Icyo ko navuze ntangura urupfu rwiwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese yateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya, n'iyo uwazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Ico rero nokwipfuriza bazobana barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cyane cyane bakore ku buryo Abarundi biyumvamo igihugu cabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cabo, bagatunganirizwa. N'ubwo hakaba ubutungane bungana kuri bose, Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko, bakubahirizwa. Nico nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira. Iby'ubutunzi, indongozi h'ubutunzi abantu, indongozi ishiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyene, akitunganiriza ibyiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu. Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye Vice Perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2015, nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Ego, urakoze rwose. Edi, turagushimiye kuri ibyo bisobanuro duhaye mu kiganiro kijyanye na Gervais Rufyikiri wahoze ari Vice Perezida w'u Burundi ku butegetsi bwa Perezida ucyuye igihe utabarutse Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu birumvikana n'amakuru dukoze ku munota wa nyuma, mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe amaze kuvugana na Ambasaderi Isidore Mbayahaga ari Bujumbura mu Burundi, bavuganye ku byerekeranye n'uko Abarundi bakitabaruka iyo ari perezida w'igihugu. Nyakubahwa Ambasaderi Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi, mwegeye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru waje kudushikira avuga ko nyakubahwa perezida nyakwigendera perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi. Mwebwe ku giti cyanyu c'Uburundi akunda igihugu, akunda amahoro, iyo nkuru mwayakiriye gute? Nyakubahwa Frederic, mwakoze kutubaza ivyo bintu. Natwe turabibonye, turabyumvise ko uvuga leta yagiye kubishikirizwa, twabyumvise kuva kare nk'ibihuha, ntitwari tuzi yuko ari byo.
gabo ni inkuru wumva ibabaje, inkuru y'incamugongo ko kubura umuvyeyi nka Nkurunziza biragoye. Yari arengeye kuri mukuru w'igihugu ko yashoboye ko yari yarabaye umuvyeyi w'abarundi bose, twamwiyumvamo nk'umuvyeyi kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane twigisha gusenga. ubu rero twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihugu twurukiye nk'uko biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimira leta kuko yabifashe neza ifata mu minwe iradusanisha yego hatubwiye nyine ngere two kwifata mugabo ntakubesha turababaye. Umutekano wifashe gute muri iki gihe? Abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko bivuze, umutekano wifashe gute muri iki gihe? Umutekano wifashe neza, umutekano n'amahoro. Abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe, nta kintu cohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe nabi uwundi kubera ibyo, kuko twese tubuze umuvyeyi twakunda. Abarundi baratekanye n'amahoro impande zose, kumva ko umutekano hari kandi leta yabifashe mu inzego z'umutekano zose. Nibaza noneho gatanu nta kijya guhungabana uretse yuko twahungabanya imitima gusa, ariko ivyo nibaza yuko naho mwasi iyo ugomba kubyikikamwo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire. Nk'uko bitegekanijwe, umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani itariki 20. Imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki? Jewe ubu nyene nibaza yuko atazohava ndabaronka yakinyije kuri ico kibazo, kuko amategeko ahari arasomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi. Nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda kugira nk'uko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane, ahubwo igihugu ciyubake na rwose, kuko yari umuvyeyi yarikiremesha kandi iragi yari yarabaza abantu nuko yigisha abantu guhagara nk'umuntu umwe bakagwaniriza umwansi hamwe, hanyuma ibibazo bike. Nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingene bavyifatamo. Ambassadeur Isidore Mbayahaga, ndabashimiye cyane bose ku kanya mutoye muri iki gihe c'umubaro udasanzwe. Murakoze namwe kuturemesha. Murakoze, numva nufite murakoze cyane. Frederic, ndagushimiye. Noneho ku bijyanye n'itabaruka rya perezida w'igihugu Burundi watabarutse Pierre Nkurunziza, Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya, yakurikiranye cyane ibijyanye n'ubutegetsi bw'Uburundi kugeza nawe ahunze igihugu akajya gukorera Nairobi muri Kenya. Namufashe kuri telefone tuganira ku bijyanye n'irage n'umurage bya perezida utabarutse. Eloge, tumaze kumva iyo nkuru ko perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza yatabarutse. Muri make watubwira yari muntu ki kugeza kuri uyu munsi yari perezida w'Uburundi? Ego nk'uko muvuze Pierre Karekezi, perezida w'Uburundi yatabarutse umunsi Pierre Nkurunziza yo kwije imyaka 56 mu kwezi kwa 12 uwo mwaka. Yari yavukiye mu ntara ya Ngozi mu bumanuko bw'Uburundi. Hanyuma perezida Pierre Nkurunziza amateka yiwe uwo bavuga ni uko mu mwaka w'1995 imyaka 2 gusa inyuma y'aho umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yiciwe, yatowe n'abanyagihugu mu buryo bw'intwaro rusange cyangwa demokarasi mu bicongodaye. Pierre Nkurunziza yavuye aja gukurikira abandi bari bakoze umugwi w'abagwanyi witwa FDB. Ico gihe umugwi w'abagwanyi ukaba wari wakozwe ahanini no mu bwoko bw'abahutu, igisirikare kikaba cyari kibiziwe n'ubwoko bw'abatutsi. Nkurunziza mbere yagiye acitse ku icumu ico gihe, kuko hari abanyeshuri benshi muri kaminuza bishwe ico gihe kuri kaminuza y'Uburundi. Mu mwaka w'1996 yakiriwe urubanza rwo gupfa n'ubutegetsi bw'icyo gihe, kuko byavugwa ko amabombe yari yatezwe mu gisagara cya Bujumbura ano bisanzwe ishahagahitana abantu batari bake, ariwe yoba yatumye ayo mabombe aterwa cyangwa yabigizemwo uruhara kugira ngo ayo mabombe atezwe aho mu gisagara cya Bujumbura. Mu mwaka w'2001 Nkurunziza havuye ajya ku isonga rya FDB.
hanyuma mu nyuma mu 2002 habaye gusinya amasezerano yitwa accord de cessez-le-feu mu gifaransa yo guhagarika intambara, ariko icyo gihe naho Nkurunziza nyuma amasezerano hagati yabe na Pierre Buyoya atwara igihugu icyo gihe akaba yasinye Arusha, ingwano zo ku rubuga zarakomeje hagati ya FDD hamwe n'igisirikare cy'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu mwaka wa 2000 amasezerano yabaye yo guhagarika intambara cyangwa y'amahoro y'Arusha, umuhari FDD icyo gihe wowo utari wayagiyemo. Hanyuma mu mwaka wa 2003 Nkurunziza yahavuye asinya ayandi masezerano, hakaba habaye ugabura ibiti bya politike, akaba yasinyanye na perezida Domitien Ndayizeye. Nyuma rero niho Nkurunziza yahavuye aza aba ministre d'etat, aba umushikiranganji ajejwe kurwanya uw'intwari bereye nako. Hanyuma rero mu mwaka wa 2005 Nkurunziza aza gutorwa nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icyo gihe akaba yatowe n'abashingamateka hamwe n'abakenguzamateka biciye ku banyagihugu bari babatoye. Mbese icyo gihe Eloge nta guciye mu ijambo, kuva uwo mwaka nibwo perezida Nkurunziza watabarutse aribwo yagiye hanini cyane ku rubuga rwa politiki, ari perezida w'u Burundi. Bamwe bavuga ko nibwo yaratangiye manda ya perezida w'igihugu, hari n'abavuga ko iyo manda itakurikijwe cyangwa se itabazwe muri za manda zibarwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi ateye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ni imyaka 15 ishize. Eloge, nsubiye inyuma gato, ubwo yatangiye manda ya mbere cyangwa se manda yatowe n'abadepite itari yemewe mu mwaka wa 2010, yongera aratorwa ku mwanya wa perezida w'igihugu. 2015 yongera gutorerwa kuyobora perezida w'u Burundi. Icyo gihe ariko nibwo hafi amateka y'u Burundi yabaye nk'ahinduka, kubera ko nibwo igihugu cyaguye mu ruguka rwa politiki rudasanzwe, haba ubwicanyi, abantu barahunga, abarundi barahunga benshi, abanyapolitiki barahunga, kugeza n'ubu cyari ikibazo. Tubwire gato, 2015 yabaye ihindura amateka y'u Burundi. Ikinini cyane we wumva wibuka cyane cyatumye twavuga ko ari intandaro y'amateka Burundi yahindutse, bishobora kuba bituma n'ikibazo kizangaha, watubwiramo iki? 2015 gituma twavuga yuko amateka y'u Burundi yasubiye kwandikwa cyangwa kandi akanahinduka, nuko perezida Pierre Nkurunziza yahagaze aravuga ati iki kiringo sinshobora kukirekura. Nubwo hari abantu bakomeye, twibukanye Etienne Karekezi yuko icyo gihe mwaka wa 2015 umukuru w'inama nshingamateka iyo ntabyo hanyuma yari abantu bakomeye umugambo CNDD-FDD yagiyemo witwite abafondera, ni kuvuga abantu batemeza ikindi kiringo cya perezida Nkurunziza, bavuga iki cya gatatu abandi bakiyita icya kabiri nk'uko bariko barabivuga kuko batagihuriza ko. Icegera ciwe cya kabiri Gervais Rufyikiri akaba yageze kuba n'umukuru w'inama nkenguzamateka Burundi, nawe muri icyo gihe yakurikiye ako kagwi kahavuye katifatanije nawe yuko ikiringo ataracemerewe. Hariho uwatwara urwego rw'abakenyerarugamba, ni kuvuga abakenyezi b'umugambi CNDD-FDD, nawe nyine gutyo. Hariho umuvugizi w'umugambi CNDD-FDD Onezime Nduwimana, nawe nyine gutyo. Hakaba n'uwahoze atwara umugambi CNDD-FDD Jeremie Ndakumana, nawe nyine gutyo. N'abandi bakomeye cyane banyuranye batonze kugamba twita abakadre cyangwa abakadre bo mu mugambwe, nabo nyine bari banse kwifatanya nawe muri iki kiringo. Ariko perezida Nkurunziza mu magambo ndabona icyo gihe yavuze ati abo bose bazoseka igihome. Iruhande y'aba rero haca haza imigambo twavuga rimwe n'ubutegetsi, hakaza amashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kuja mw'ibarabara kugira ngo barwanye icyo kiringo, bavuga bati twoba dusuzuguritse ibyo abarundi bumvikanye barusha, twoba tubitaye mu mazi. Uwo mwaka rero niyo twavuga tuti amateka yasubiye kuvugwa cyane, yandika ukundi, kuko perezida Nkurunziza yarahagaze. Icyo yari yavuze gusa ariko ndakibutse, yari yavuze ati iyi manda y'indekero jewe sinzosubira kugora abantu, nta muntu azosubira kumva jewe ndiko ndarondera iyi manda, kuko yaremeza hamwe n'abashyigikiye icyo kiringo ciwe yuko iyi manda atari iya gatatu ahubwo ari iya kabiri. Ni nabwo yagarutse ko mu mwaka w'2018 igihe hariko igihe yashikiriza ibwirizwa nshingiro bishasha by'abarundi byasubiwemo, naho yagarutse akavuga ati bimwe navuga sinzobyivuguruza ko sinzitoza. Ibi mbere byanatunguye abantu benshi, abenshi ntibibaza yuko perezida Nkurunziza atazitoza kugeza aho muri aya matora
matora aherutse kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka y'umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bibonekeye yuko yashize umugambi wiwe utamushize imbere ugashyira imbere Evariste Ndayishimiye benshi bavuga nka samuragwa wa perezida Pierre Nkurunziza. Eloge rero yego komeza icyisho kuvuga ko kuva uwo mwaka harabaye ingendo z'abategetsi bakomeye baba ku rwego rwa Afurika kugeza no kuri Ban Ki-moon icyo gihe yatwara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abagize urwego rw'inama igejwe umutekano ku isi ibyo twita Conseil de sécurité de l'ONU. Ndabyibuka baragiye bakiriye mbere n'igitego ariko abo bose baravuganye babwira ati ibyo navuze ni ibyo nta mishyikirano nawe utavuga rumwe iyi manda kwiyeze ntegeza kwitwara. None Eloge mu gusoza gato birumvikana ko tutabashije kuvuga byose nk'uko twari twabiteganije kubera ko tubifatanye ku munota wa nyuma. Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse yitabye Imana. Inama nshingamateka Burundi yaramwemeje nk'aho ari we imboneza yamaho. Ingingo iyo nama yafashe nyuma y'uko ishyaka umugambwe CNDD-FDD nawe waramwemeje ko ari imboneza yamaho y'u Burundi. Usubije amaso inyuma ukareba neza Burundi uko ubuzi twavuga ko Perezida Nkurunziza mu bijyanye n'imibereho y'abaturage mu bijyanye n'igihugu gihagaze ubu ngubu asize Burundi uhagaze bute? Iragi rye umuragi we ku Burundi twawuvugaho iki? Umuragi wa Perezida Nkurunziza n'ibyo twavuga mu cyongereza ari controversial kuko abamukunda baravuga bati Perezida Nkurunziza nta muntu yari bwamuperezida nkawe yasubiza igitero cy'igihugu mbere nacyo gihugu cya mbere Burundi bwikuye no muri nama no muri wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI bavuga bati nta gihugu na kimwe cyari bwubahuke ngo cikure muri iryo sentare kandi nk'uko Perezida Nkurunziza cy'abantu bose bahuriza ko niwe mukuru w'igihugu wa mbere rero bagira ngo yaragenduye imitumba yose y'Uburundi yinjira no mu nzu z'abakene bakanatangira udufungurwa ariko ku bijyanye n'icyo akigiye abarundi bamwe bavuga bati ni igitangaza kuko bari banamugize kuzoba imboneza yamaho mu bijyanye no gukunda igihugu abandi bavuga ko ari imboneza yamaho mu Rwanda ndetse kandi niwe yasanzwe anakuriye urwego rw'abashingantahe muri CNDD-FDD cyangwa n'ababibonye. Icyo navuga ni uko iragi asize ntibihurizwa ko na bose abo mu bwoko bwose abo mu mugambi wiwe n'abatamuganye nawe. Icyo nicyo kintu umuntu yovuga. Bamwe bavuga ati yasize igihugu gikenye cyataraguritse impunzi ziri hanze abandi bakavuga bati igihugu yagihaye iteka mu makungu Uburundi burisubiza umutamana ku buryo butagira ubwoba no kurungika n'abakozi b'igisata cy'akazi na muntu ba ONU cyangwa uko byawe mu minsi iheze abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu rigejwe amagara y'abantu OMS. Nuko tuvuga tuti nk'uko bavuga mu cyongereza yuko asize amateka ari controversial. Amateka atavugwaho rumwe birumvikana. Icyo abantu n'isi bazahurizaho cyane cyane abarundi n'abatuye akarere bazahurizaho ni uko abaye perezida wundi mu karere ubashije gukoresha amatora agasimburwa hakoreshejwe amatora ahuriyeho n'amashyaka atandukanye. Ubu Burundi bufite perezida watowe mushya ni Evariste Ndayishimiye uzarahira nk'uko biteganijwe n'amategeko tariki ya 20 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Twizera ko byose bizagenda neza nk'uko biteganijwe n'amategeko akazarahira icyo gihe akazaba perezida uzasimbura Perezida Pierre Nkurunziza watabarutse yari umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD yari perezida w'u Burundi ni nawe wari waremejwe n'inteko ishinga amategeko kuba imboneza yamaho y'igihugu. None Eloge mbere yuko nkurekura gatoya mu gihe nk'iki perezida w'u Burundi atabarutse yitabye Imana mu buryo butunguranye ubutegetsi busigana usigarana ubutegetsi bw'igihugu mu maboko muri make cyane. Mu bisanzwe ubutegetsi buca butegereza gusiganwa n'umukuru w'inama nshingamateka ariko nibaza nko muri aya masaha y'umwanya wa mbere yuko icyo bita izafere ku handi zibagira fatwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ariko rero aho ubu bintu byoroshye ni uko bavuga bati perezida apfuye ariko ubu urabona hari n'uwatowe. Naho rero ibintu ngira ngo nk'abanyamategeko bajya kwitwa constitutionaliste bazoheza bakadusigurira uko ibintu byoheza bikagenda kuko urabona muri kino gihe perezida Nkurunziza niko aratabarutse mugabo atabarutse hari uwundi kujya mu Gifaransa bavuga bati ni president sortant
cyangwa mu cyongereza ati outgoing president we urabona n'ubundi yariko arahereza mu minsi iza generale Evariste Ndayishimiye burya ubu rero ikibazo ahubwo nibaza ko abagize umutekano bahise bakabisigura kuko urabona je kubyanjye mbona ngo nta mukuru w'inama nshingamateka yoheza ngo yimikizwe ku wundi mukuru w'igihugu amaze kwemezwa niwashaka ni na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro erega burya ubu Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu uwundi ni ukuvuga ko yariko aragenda hasigaye ko amuhereza tubiravye niko twabivuga ni ukuvuga ko kuri ubu mbese igihugu kiri mu cyeragati ku bijyanye n'amategeko na politiki. Eloge, twakomeje gushaka impuguke mu by'amategeko zisobanura uko bishobora kuba byagenda muri iki gihe cy'inzibacyuho. Turizera ko mu biganiro byacu bitaha tuza kubona abanyamategeko bakadusobanurira uko iki cyuho kigomba kuba cyakoreshwa mu Burundi. Eloge, ndagushimiye, turakomeza mu biganiro byacu bitaha. Ndagushimiye cyane wakoze ku bisobanuro uduhaye ku bijyanye na perezida watabarutse w'u Burundi Petero Nkurunziza. Komera cyane.